Pimira bosi, ni sawa? Mahera yanje. Agufitiye amahera Narondeye ibivodoka nta mahera arama. agufitiye anga? 1500. Mumureke kwana ndabire. Bakubiswe n'izuba na do mahera yanje. Nuko ukura babesha, ntababesha kazi kanje. Sindiko we nta mahera agufitiye? Mahera yanje. Wa mujamariseri. STV, every story matters. Yes, bakunzi ba STV murameze neza, marori yanje ntayo. Murameze neza ariko kandi nkuko mubibona ni MC yandi kuri micro za STV nje kubavumburira umuntu long time ya mutabona kavumburo uko biri kose je murazi ibintu by'amarori wenda kanora fresh so mumeze neza bana murakomeye so ndabahaye rero ikaze kuri STV turyoherwane akavumburo kararyoshe ndakize nje kubavumburira umuntu muri introduction mwamaze kumubona ndazi ko kenshi abantu iyo bigize basani cyane bafise ukuntu baba ko munchorere none ko munzu bari Pimira bosi, ni sawa? Pimira nangahe kilo? Kilo nangahe kaka? Wapima ni bon, wapima ibiro bingahe ngaha? Ndakunda pimira bana ba petit. Ni urukura bapimira ni bon. Ni sawa n'akazi karagenda neza. Akazi kameze mpimira nanje vyanje hamumpa amahera nigiye. Kodogo mupimira. Wese ko kazi wokora? Aje sinkorera ngaha. Korera he? Yakunda rabe nyene. Ayo uri kurigiriye. Oya sukwigirisha. Kare gukorera ngaha turabizi. Pima neza. Ni sawa rero meze neza kaka. Nta kuntu twoja ku ruhande gato kambwira neza ingene akazi kariko karagenda amakuru y'ibihe ni fresh none safi ane baba watangiye gukora ngaha kuva ryari ndiko ndarengana nyumve kuja he namundita tumaze akanya ngaho cameraman amaze akanya yashitse bro so wari mu bisi twabibonye nibisanzwe none siko kazi ukora oya nako ndarengana ko gusa ndaraba ibi bintu nyine bakorera ngaha ndabi mahera bigugwa Iyo utangura kubigurana kubita kuzura birondera mwibabara kugira uzura bidandaza kwa Uganda abenye ubuzi buratandukanye dukora ubuzi butandukanye nawe ukora iki rero mu bisanzwe cyakazi kiwanje yewe mwihakana ubuzi mukora cyane siko kagutunze harakanye mboje mu bisanzwe sinkoribe nakubeko ndakunda tembera umugore gute rero bimeze gute mboje umugore nyene nkukubizi niko bimeze narasubiranye fresh wapi kwe warahevye Burundi reka gufye turutoki mwana we nawe nturiseriye igitambika ingano ugacukira ibintu nk'ivyo umuntu w'umugabo vraiment nta chance kwanza kuba dida fresh ariko meze neza nyine hayo avuga nti akananiranye baraheba je narahevye narahevye nyene kubera gakosa gato yankakaje reka kuvuga ko ryari kosa mugabo haje ikintu bigiye umuntu yamaze kukibona biragoye kumukuramo nkuri yumvira ko byo cyabimba ngo rengo ryari kosa rero akazi kagenda fresh akazi kameze neza gaho karagenda bien mboje nkuko nabikubwiye nakubye ko nakorera ngaha ubwo byiza twari kuganira nkajye imbere ntaco bitwaye bro akazi ni byiza na promotion irimwo irumba nyene birumba ikiro c'ibiboro nambekana birumba banzu reke kwandika isoni bisa nakibazo nuko mugira isoni ku kazi Mugabo mani noti ziva mu vyondo we nubizi nakubwiye ko nakorera ngaha ukorera he iki ni kirundi ahubwo twakubonye hariya hejuru ari gukora iki hariya hejuru ndariko ndaraba ko bimwe no bavuga ngo birazimvye ntibizimvye nyene nkuko byumva nawe kimwe gusa tuganira haje imbere ni sawa ndire kwanza ndira gatoya kaka kuntwara kuibara bashaka bangonge kubera isoni zawe bace bangonge reka genda buke none diri fresh lakini ahubwo byiza tuba turanacafura tuve muri bino bintu yareka ivyo bintu
ibintu by'iso urasa tutwegere inyuma kumva ufise umudemu mwiza kadiri yaragukunze n'akazi ukora kakwihanganira twegere ku ruhande nashi si ikintu cyumvikana oyaye tuganirire amahera yanje agufitiye amahera narondeye ibivodoka nta mahera aramba agufitiye angahe 1500 Widogo none wewe bimeze gute we ndafitiye amahera mwe akora ngaha twakuye niwe yabibapimiye abishyuza ngaha mumwishyuza ngaha cye cyatanu ibihumbi 2005 bafite kora kube twegeranye turagira banza uvugane n'abana akazi n'akazi foke muhungu ndabafitiye amahera jewe je nagwa ibivodoka babipimye babishize harya yewe 2005 amahera yiwe oya nta mpenda bafitiye je akorera ngaha ariko wewe uyakorera ngaha yego uyakorera ngaha yego nawe ibiro bitaha nawe uramwishyuza akajya umunyu none kaka ntiwokora umutsi none bikagenda neza oya reka je nta kazi nkorera ngaha je nkorera ngaha icyo ni gikunda ahubwo tuganirire hagiye amahera je nta mpenda gufitiye do kandi nagwa ibivodoka amahera ni itaye banzu yage n'abana kwaje tuje kuyaga uri kurayaga n'abana heza kwanza n'umwana heza n'umwana je ni waheza ndakurindiye nuko gukura babesha ntababesha kazi kanye sindiko ndababeshe ngo tuyage alo ndi mu kiganiro banzu yage n'abapeti kwanza bigende neza mwemeye ivyo yababwiye akabamwa ntimumbatse nitwemera canke mumuhebere basi nawe uramwishyuza none kaka wewe wapima ubika utabaha inoti mbo je nakubwiye ko ntakorera ngaha abapete nabo ahubwo singira banyoye itabi banyoye itabi we nta mahera agufitiye mumureke kwana ndabere bakubiswe n'izuba na domahera yawe banza murindire gatoya rero sivyo kaka banza hinge araje gatoya ariko ntatumwe ariko ntabamwa kaka vipi sasa none wowe kuri ku kazi ushaka kurenganya abana kwe wumviza ndakubwira ikintu kimwe rero je nashaka kumenya gusa ko ivyo umudamu wawe bimeze gute ubu ni haragera ko mubabarira none bose ndabyumvira bibaza ko uri nk'umukobwa agukunda urazi ko abakobwa ubu bose bakunda ibintu byiza gusa ariko uraronse umukobwa agukunda akwihanganira muri byose wenyine waravuze ko atigeze gucitsinga ariko uyu mwanya araba uramuhemukiye cyane kandi usubira uvyumvire jewe nariyeskije nimba vyarabaye bimvuye ko jewe ndaciye bugufi ndagusavye umbabarire cyane ku kintu cyose coba carabaye kikakubabaza ariko jewe ntabwo nabikoze ndabibona kubikuragerageza gusaba imbabazi ndabibona kandi ndabyumva kubw'izo mbabazi uriko urashaka kumusabira nawe wisabira nzovyumvira nzokubarira rero ntuzombwire uzomenya icyo ukora gusaba ibintu bigende fresh nubwo ntashaka kubikubwira urashaka kubyumva ndazi ko muramuyaga kuri telefone mwongera mugira gute tuyagiye karambwira ibibazo bya kuko biboneka ko mengo ni jendi ndabirimwe niyo mpamvu sometime namara kwiyumvira ko muri izo mbabazi ndazi ntuzara kubimenya uzoza kuzimuha none nibamutwara nawe uzoza kuzimuha ryari akavyogenda neza kuri kuratuende kamera yacu wa mujamariseri merci beaucoup STV je sinja mu rugamba ntazi we umviriza mumwishuza ngaha mumurekure muzi mumurekure tuze ngo tubivugane muri babiri ngo tubivugane muyo mumureke ingo twivugane we nanga amajana 5 we nawe cyatanu we ni sengs we ni cyatanu tugende kuvunjisha kwanza cyatanu unde sengs si 2000 muri babiri oya wewe n'amajana 2 wewe urumva arayaguha mbanje kuri hiraba ni truasa wewe nawe 2005 nanje ni 2005 none mubaye bangahe babiri ariko muremera ko ikera yahora bariha basi nta na rimwe arabama yahora dubure
n'uyu munsi arabaha ntabwo abamwa gusa mwe mwiharure mugabura ijana mwese we n'amajana abiri wowe ni desa nawe ni desa abandi ni ijana abana bashefu we merci beaucoup STV, every story matters.